Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba mwanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye kandi atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo ateye isoni kandi ababaje, aho yavuze ko ari umubeshi mu gihe abarundi batari bake bari bamaze igihe kitari gito bamaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umubeshi, kubera ko nyine ibintu nka byose yagiye abasezerana ntiyigeze abikora. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yarebyivugiye avuga ko ari umubeshi kandi akomeye cyane. Ibi byababaje abanyagihugu batari bake, bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose ibintu aba ariko arabakorera ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni. Hari amakuru nyine ahambaye twabateguriye arabana n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze, byose nyine turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza kubabwira ko yandi makuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu gisoda c'u Burundi, aho kabateguriye amakuru ahambaye ari kuvugwa mu gisoda c'u Burundi, nayo nyine turi buze kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Saya gusa hari n'andi makuru menshi atandukanye twabateguriye, wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero duhere kuri ano makuru ariko aravugwa cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abasirikare b'u Burundi barenga 700 bari muri Somalia bagiye gutahukanwa mu ntumbero yo kugabanya izo nteko za ATMIS ziriyo nyine. Byose bikaba biriko birakorwa mu kugira ngo bagabanye abasoda b'u Burundi bariko bararwanira muri Somalia. Abasirikare b'u Burundi barenga 700 bari mu gihugu ca Somalia mu butumwa bwa ATMIS nibo bagiye gutahukanwa mu kwezi kugira gutangura kwa Kigarama. Abo basirikare bazotahukanwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo gusozera ibikorwa by'inteko mpuzamakungu mu gihugu ca Somalia kugira ngo umutekano w'ico gihugu ucungerwe n'abasirikare n'abapolisi b'igihugu ca Somalia. Hakazoba hasigaye muri Somalia mu rwego rwa ATMIS abasirikare b'u Burundi badashika 2,000, akaba ari bo bonyine bazaba basigayeyo, ariko nabo bakaba batazatindayo kuko bazahita baza mu minsi iri imbere. Igice kimwe c'abo basirikare bagiye gutahukanwa n'abarenga 250 bakuwe muri batayo ya 68. Ikindi gice kigizwe n'abarenga 400 bakuwe muri batayo ya 69 ya ATMIS. Bazoba batahukanywe mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo gusozera ibikorwa by'abasirikare bari muri Somalia. Izo ngabo z'u Burundi zikaba zagiye muri Somalia mu mwaka wa 2007, zikaba zagiye zirongerezwa kugeza naho inyuma yo mu mwaka wa 2009 abasirikare b'u Burundi barenga 5,000 bari muri Somalia, aho bafashije ku rwego rukomeye cyane Somalia, kuko Somalia yarigaruriwe n'ibyihebe, ariko ubu ngubu bakaba bamaze kubitujisha. Ariko ONU ikaba yarafashe umwanzuro yuko nyine yagabanya izo ngabo ziri iyo ngiyo, umutekano ugacungwa n'abenegihugu. Amakuru dukora muri bamwe mu basirikare bari mu ico gihugu atumenyesha ko abo basirikare batashe hazoba hasigaye muri Somalia ingabo z'u Burundi zidashika 2,000. Bakavuga ko iryo gabanywa ry'abasirikare rishobora gutuma aba Al-Shabaab bahoronkera
akaryo ko gusubira kwigarurira ibindi bice by'igihugu ca Somalia. Byose nyine bikaba biriko biravugwa n'abasoda b'u Burundi babona ko n'ubundi bagiye umutekano utarosubira kuboneka muri Somalia. Abo basirikare batahutse baheraniwe kandi agashira kabute k'amezi arenga 11. Ikindi bidogera nuko igihe barose ako gashira kabute badaheza ngo bavunjirwe neza amafaranga y'amadolari ku giciro co ku isoko y'ibanki nkuru BRB. Bikaba bitegekanijwe ko ibikorwa byose by'inteko mpuzamakungu bibera muri Somalia bizorangura mu kwezi kwa Ruheshi mu mwaka uza wa 2024. Muri Ruheshi akaba ari byo bikorwa nyine bibera muri Somalia bizarangura abasoda bose b'u Burundi bakataha, kuko nyine ONU irashaka ko umutekano wicungirwa n'abenegihugu nk'uko nyine ONU yabigaragaje, ikaba yatanguye no kugabanya abasoda b'Abarundi bari muri Somalia kugira ngo abanyagihugu abe ari bo bicungira umutekano. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tuyabandanirize kuri ino nkuru irabana n'iby'ubutunzi, aho Faustin Ndikumana avuga ko leta yashyize amafaranga mu bintu bitinjiriza igihugu mu gihe ibisata byinjiriza igihugu uburyo bwinshi itigeze ibishiramwo amafaranga menshi. Faustin Ndikumana ati leta yoba yashize uburyo mu bindi bintu bitazana ukunguko kaboneka. Ibyo biri mu mwihwezo Parsem yagize ku bijanye n'uburyo bugenewe ubushikiranganji bw'amasoko ntangangufu, ubutare n'agataka hamwe n'ubw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'igisata c'abamukerarugendo, igisata kitabaronka amafaranga menshi mu gihe bizwi neza ko kishyizwemwo amafaranga cyazana amafaranga atari make ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwa Faustin Ndikumana ngo urabiye ku mahera ubwo bushikiranganji buhabwa biragaragara neza ko bwose buhabwa amahera makeya cane. Ikibazo ko leta yoba yashize uburyo bundi mu bintu bitazana ukunguko kaboneka. Akaba atanga akarero k'ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka hamwe n'amasoko ntangangufu bufise miliyaridi 48 mu gihe ayitwa ko ava hanze y'igihugu ari miliyaridi 150 z'amarundi. Ubwo ngo ayo mahera ni makeya cane mu gihe hariho imigambi iriko irarangurwa muri ubwo bushikiranganji nk'urugomero rwa Kaburanka 16, Jiji Murembwe n'iyindi migambi itandukanye. Ikindi kandi ngo muri ubwo bushikiranganji byihutirwa ni ibijanye no guhindura ingene insinga zitanga umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura zubakitse no guhindura insinga za kera zishaje. Ubwo ngo nka hamwe umuyagankuba woboneka dufise izo nsinga zishaje ntaco twoba twungutse, kuko nyine ntaco byakigera bimarira umunyagihugu. Ku bijanye n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, Faustin Ndikumana avuga ko atamahera bayigeze baha ibyo guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi, canke ngo batange uburyo bukwiye muri ca kigo kijejwe kuraba ko ibihingurwa n'amahinguriro yo ngaha byoba bikwije ibyangombwa n'ubuziranenge ku buryo bishobora kugurishwa ku isi yose. Ikindi ngo nta mugambi uboneka wo gutwara abantu n'ibintu, kandi ico ari igisata cankenerwa mu buzima bw'igihugu bwose, mu gihe biboneka neza nyine ko gutwara abantu n'ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bigoye cane. Iyo migambi yose tuvuze aho haruguru itaronse uburyo bukwiye yari ikwiye kwitwabwaho, kuko hariho ibisata byahawe uburyo kandi bitari byihutirwa kurangurwa cane rwose. Ibyo nyine bikaba bishikirizwa na Faustin Ndikumana avuga nyine ko abakoresha itunga ry'igihugu barikoresha nabi cane, ntibarikoreshe mu bikenewe ahubwo bakabikoresha mu bintu bidakenewe, mu gihe biba bikenewe bitigera bibona amafaranga akwiriye. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize ku nkuru kari twababwiye mu ntango, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari umubeshi ukomeye cane. Ibyo nyine bikaza bishimangira ibyo abarundi bamaze igihe kitari gito bavuga, aho nyine abarundi batari bake bamaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umubeshi akomeye cane, kubera ko ibintu nka byose yabasezeranije nta na kimwe yigeze akora. Akaba ariyo mpamvu nyine bahamya bavuga ko ari umubeshi ukomeye cane. Ibicumuro byeranda bya Evariste Ndayishimiye. Jewe ndababwire, njyewe ndi umuntu harya nta mubeshi wambesha basha, kuko nanjye ni umubeshi ukomeye cane.
jewe ndi umuswahili kabisa nama ndiko ndababwira ubuswahili bwanje mu minsi yahera narakunda gusoma cane nciga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko twari dufise uburenganzira bwo gutahana mu ncumba ibitabo 4 gusa ariko naba nshaka gutahana nk'ibitabo 15 ibyo nemerewe nabisoma gushika nk'isaha 7 y'ijoro umurango nacanja gusoma bimwe ntabifitiye uburenganzira bwo gutahana naca ngenda nkatora bya bitabo byiza mwumve bwa bujanja bwanje nkabikurayo nkaja kubishira ahantu hakomeye cane kandi hatazwi nkabisoma nitonze ariko naba nshaka nyine kugira ngo nunguke ubumenyi bukomeye cane mwumve bwa bujanja bwanje nkabikurayo nkaja kubisomera mu ruhande rugenewe ibitabo byo muri Polytechnique B umunyeshuri yiga mu by'amategeko ntiyashobora kwibaza ko hari igitabo ciwe kiri muri Polytechnique B nkabisoma mu ijoro nkasoma bimwe byo mu ncumba mugabo ku wa mbere baca basubira gupanga neza ibitabo bakabisubiza mu kibanza cabyo nanje ntawantanga kwinjira muri bibliothèque nkabikurayo gushika bya bitabo byose mpejeje kubisoma ubwo si ubuswahili none ico ni ca gicumuro ceranda basha ico ni gicumuro ceranda kabisa ico ni gicumuro ceranda niko najyaga mbigenza Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byose yabivuze ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023 kubataciye muri kaminuza y'u Burundi bishobora kugora gutahura ibyo Evariste Ndayishimiye ariko aravuga hano muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane campus Mutanga hariho inzu y'ibitabo bita bibliothèque Kadafi umunyeshuri arafise uburenganzira bwo gusaba ibitabo atahana gusoma kugira abanyeshuri ntibaje kubyonona canke ngo ibitabo ntibihave bikena bibliothèque irafise gitigiri ntarengwa umunyeshuri ashobora gutahana Ndayishimiye avuga ko byari ibitabo 4 mu gihe ciwe muri iyo nzu nkuko bigenda no mu zindi bibliothèque ibitabo bipanze bafatiye ku byigwa bikorako hafi y'ibitabo haba hari amameza yo kwicara ko uriko urasoma Ndayishimiye avuga ko yashaka gusomera rimwe ibitabo 15 akababazwa nuko bamwemerera 4 gusa mu kubahana yaca ajana 4 kubisomera mu cumba ibindi 11 akabikura mu kibanza cabyo akaja kubinyegeza mu ruhande rwagenewe ibitabo byo muri Polytechnique B gutyo yaba aziko ata munyeshuri yiga iby'amategeko azorondera igitabo ciwe muri Polytechnique B kubera yaba aziko ku wa mbere abakozi ba bibliothèque basubira gupanga neza ibitabo byose yaca yinjira ubwa mbere kugira asubire kunyegeza bya bitabo ubwo bujanja bwiwe nibwo yahavuye yita ibicumuro byeranda akereka abarundi ko atacaha yakoze kandi mu by'ukuri abarundi bamaze kubona ko ari n'umubeshi ukomeye cyane kuko arafise ibyo yasezeranije abarundi ariko ibyo yabasezeranije nka byose ntiyigeze abikora burya ikintu Perezida Ndayishimiye yavuze hano hantu kirahambaye kubona bamwihendako burya ico yise ububeshi ubujanja n'ubuswahili bwiwe nico nkuru nziza atamenye kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye apanga umugambi ukomeye cyane wo guhitana ubuzima bwiwe nico babandi benshi batazi nico Bertrand Bisimwa atari yamenye aho Ndayishimiye amwakira muri Rusama 2023 akamuhumuriza ko atahura urugamba rwa M23 kandi ko agiye kubabera umuhuza ubwo bujanja n'ubuswahili nibwo busigura impamvu asemerera atuka abariye imiliyaridi 54 zo kubakwa baraje ya Mpanda ariko ntihagire inkurikizi kuko nyine nawe aba yarariye kuri ayo mafaranga ubwo nibwo bujanja nyine abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ijambo ubuswahili umukuru w'igihugu araraba ko hatariko umurwi w'abarundi ritirimutse hariho abaswahili bababara iyo bumvise babitiranya n'ababeshi cankwe se abasuma ubwo iri jambo ryo subundi bujanja igicumuro ceranda kirabaho nimba kibaho turekurire nyakubahwa Caporal Chef de Police Jerome Niyonkuru yavuze ukuri
mu kwibutsa ko kurya ibiturire mu gipolisi ari icaha gikomeye cane. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nyine akimara kuvuga aya majambo yarerekanye neza aho ahagaze kandi yerekana neza ko intumbero afise ata yindi uretse nyine kugumya guhenda abarundi, akaba ariyo mpamvu yakoze ibishoboka byose nyine kugira ngo agumye acinyize abarundi, mu gihe abarundi batari bake bari bamwitezemwo agakiriro, kuko nyine agishika ku butegetsi yavuze amajambo aryoshe kandi amajambo ahumuriza. Ariko ikibabaje kandi kinateye ubwoba nuko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi ibintu nka byose yasezeranije abarundi atigeze abikora, ahubwo nyine yahisemo gufata inzira yiwe, inzira yo kunyonora amatungo y'igihugu ndetse no gukora ubundi busuma bukomeye cyane, harimo no gushigikira abanyonora amatungo y'igihugu nk'uko nyine byagiye bigenda no ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake bamuze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umubeshi akomeye cyane, bakaba bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bamurwanye, kuko barabona neza ko ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi, mu gihe ubwiwe yivugira ko ari umubeshi, akivugira ko ari umuswahili, akivugira amajambo nk'ariya yavuze. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.